Umugambi kugwiza ni umugambi w'ishamwe mpuzamakungu USAID uje guteza imbere imbuto z'ibiterwa n'iz'ibitungwa zimbuka cane kandi zera mu gihe gito zakozwe k'ubushakashatsi. Ukaba ukora mu ntara 12 mu zigize igihugu c'u Burundi kandi ukaba uriko urashirwa mu ngiro n'ishamwe mpuzamakungu rikora ubushakashatsi ku biterwa ITEA. Ku magenekezo 26 na 27 Rusama abajejwe gushira mu ngiro umugambi bari kumwe n'abatanga uburyo bo mw'ishirahamwe mpuzamakungu USAID bakaba bari bishikiye mu komine ya Kirundo, Busoni na Vumbi yo mu ntara ya Kirundo kwirabiraho imbuto z'ibiharage n'ibijumbu batanze zigeze. Uwo ni umugambi wo kugwiza ubushakashatsi bwabonetse kandi dukeneye ko abenegihugu bashobora gukoresha. Ubu rero twari twaduze ino ruguru kugira turabe ivyo bintu vy'ubwo bushakashatsi turiko turereka abenegihugu, turabe ingene biko biragenda ivyo twabigishije. Twagiye kuraba ibiharagi twabahaye eka n'ibijumbu twabahaye ingene bariko barabikora, ivyo tukaraba ingene babiteye bakoresheje ubuhinga twabigishije, n'imbuto twabahaye ingene ziriko zirakura mu murima kuko twabahaye imbuto zirobanuye kandi zimbuka neza. Abajejwe gushira mu ngiro umugambi bakaba bashima urugero imbuto batanze zigezeko. Twarabonye yuko nk'ibiharagi aho bamaze gutangura kubirima kandi biriko birasa n'ivyera, batubwiye yuko bahora bimbura itoni imwe ku hegitari, mugabo ubu bazokwimbura itoni 2. Kandi ivyo tutanguye kuvyishimira, bose twarabonye ko babinezerewe, ari bene gihugu shanka umuntu waro barana yuko hariho imbuto zimbuka batari bazi. Turiko turabazanira rero kugira ngo bahindure imbuto bari bafise. Aha no kubijumbu naho nyene twarabonye yuko bariko baramenya ivyo bijumbu twabazaniye birimwo ivyunyunyu. Ubu muri aka kanya mu byo twabonye twamaze kumva yuko bariko bararondera no kuzigwiza, ahubwo mu minsi za bakazishira mu mwonga kugira ngo zizoshobore kugwira, bashobore kuzihako n'abandi. Co kimwe n'abaronkeje izo mbuto bagira bati ikituneje gusumba vyose nuko imbuto twaronkejwe zimbuka cane kandi zera mu gihe gito. Akarusho tubonamo nuko imbuto twahora dutera zahora zimbuka nko ku hegitari imwe twahora twimbura itoni imwe, mugabo ubu turabona yuko ku hegitari imwe tuzoronka itoni 2. Mubiravye murabona yuko ari ibiharage vyiza biteye igomwe. Tukaba rero dushimbira umugambi kugwiza waturonkeje zino mbuto zirobanuye ziterwa bikeya zikimburwa vyinshi, na cane cane mu gihe batuzaniye imbuto ziryoshe kandi zifise amafaranga menshi ku isoko. Iyi mbuto y'ibijumbu twayakiriye neza kuko nta twari tumenyereye. Twebwe iyi mbuto nishasha duteye twayirose mu kwezi kwa 3. No kuvuga iyi mbuto cyatwe tuyakira neza nuko twasanze irimwo ibintu byinshi. Ni imbuto nziza na cane cane irimwo n'ivyunyunyu bifasha abana, bigwanya indwara zo gufungura nabi ku bana. Iyi mbuto kuyaze tuyigwize nuko tuzoyikura ngaha mu twayiteye twayijana mu mwonga mwirici. Murabona ko ari mu gihe cy'izuba kugira tuyishira ahantu habomvye kugira ngo ibandanye igura ntizohave icihona. Abanyi bazoshikirwa kuko no kuvuga nk'ubuje bako narinze ndayironka inagwiza ababanyi nabo nyene nzoba ntegerezwa kubaha ko nabo kugira ngo iyi mbuto bayitere. Bakaba baturongeje imbuto bita na sport 9. Iyi batuzaniye batubwiye ko ari imibuto yera kare kandi yo biri mu ma prebase itararimwa cyane kandi yavuye mu zindi ntara. Ico nico twiteze rero ko izotubera akamaro. Bayituronkeje ku itariki 20 muri 24 twari duteye mu kwa 3. Murabona urugero igezemwo. Ubu twari dufise decision yuko bigwiriye neza twotoraho n'imbuto tuzotera mu mwonga kuri iyi sezose kugira ngo tuze turayiha n'abandi, kuko twaronkejwe imibuto turabanywanyi 32, abashika 200 bararimye. Burya naha twaharimye turi abantu bashika 6, abandi barayifise iwabo. Ariko rero abo baronkeje izo mbuto bahurikiye mu makoperative bakaba bagira bati ivyo bavyiza gusumba izo mbuto zizije ku gihe kugira ngo ntizihure n'uruzuba. No kuvuga nk'ubu ikibazo nahuye naco murabona kuva ndayiteye imvura yaciye igenda.
kuvuga ko ubu yaba imvura yagwa ibisumba ngaha ni ukuvuga abatanga iyi mbuto bayitanga batevye bakayitanga mu gihe imvura iriko iragenda bigaca bitugora twebwe abenegihugu kuyitera twabasaba ko ubu imbere kuyitanga bayitanga kare imvura ikiba kugira ngo imbuto igwire. Imbuto bishaka kwiboneka hageze twaya dutera kare kuko imvura irakunda gucika ko nk'iyi mibuto yiza neza twari kuyitera mu ntango z'ukwa mbere kuko ubu twatugeze aho umuntu yofatwa n'inzara agakoba agakuraho n'icaryo.